radio BBC Gahuza Miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41, ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini, kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saha 10 n'igice ku saha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Robert Patrick Misigaro. Ndabahaye mwiriwe mwese abahisemo guteramana natwe kuri uno wa gatatu itariki 29 z'ukwa mbere 2025. Izi ni ingingo nkuru. Umugwi M23 utangaza ko ubu ari wo ugenzura ibibanza bikuru by'igisagara ca Goma muri Kivu ya ruguru muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ni nyuma y'imigwano ikomeye muri uwo muji yatanguye mu mpera z'indwi iheze hagati y'uwo mugwi n'abasirikare ba Kongo FARDC hamwe n'abafashe mu mugongo. Hagati aho hakurya y'urubibe mu muji wa Rubavu mu Rwanda, BBC yiboneye abacancuro bava mu gihugu ca Romania bajabuka urubibe binjira mu Rwanda ngo batahukanwe iwabo nyuma yo gutsindwa mu rugamba rwa Goma. Marano makuru kandi turaja muri komine Bugendana mu ntara Gitega mu Burundi, aho ubukene bw'ibitoro no gutituka kw'ifaranga bibangamiye urudandazo rw'inyama rwahora ruteye imbere kurusha ahandi mu gihugu. Inka zagiye zigabanuka, mu minsi yahera twarashobora kubaga nk'inka nka 40 cyangwa 50 ku munsi kw'imbuga, mugabo twaca tuzishorera i Bujumbura. Mugabo ubu nkuno munsi twoba twabaze nk'inka 14. Twafite kandi ikiganiro c'inkino hamwe n'ikiganiro c'abakenyezi. Ano makuru ahagarikiwe na Mark Niyonkuru. Byose rero ni mukanya nyuma y'incamake y'amakuru ya BBC avugwa hirya no hino, mushikirizwa na Prudence Ngiyumva. Umutwe w'inyeshyamba za M23 bivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda wakomeje ubugenzuzi bw'umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo umuryango mpuzamahanga wasabaga kuvana ingabo zawo muri uwo mujyi. Ibiro ntaramakuru Reuters biravuga ko abarwanyi ba M23 bari gusingira mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu mu kugerageza kwagura akarere bagenzura. Ingabo za Kongo zifashwa n'imitwe y'abarwanyi, ingabo zibungabunga amahoro za Loni n'abarwanyi b'abacanshuro b'abanyamahanga zirukanywe Igoma muri iki cyumweru. Viviane Van de Per ni umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'ingabo zizwi nka MONUSCO zishinzwe kugarura ituze muri Kongo. Ari Igoma, umva uko yasobanuriye BBC uko ibintu bimezeyo. Baragenzura umujyi, bafite amabariyeri ahantu hose, ariko hari uduce tukiri kubahanga n'imigwano, kandi hari n'abagwanyi bacidegemvya. Sinovyita rero ubugenzuzi bwuzuye, ariko vy'ukuri baramaze gushinga imizi muri Goma. Uko ndavyumva nuko muri iki gihe ikibuga c'indege kiri mu maboko ya M23, ariko sinashoboye kujayo. Ubwo rero sinabigenzuye ku buryo bwigenga, ariko uravye ingabo ziri impande y'ikibuga, M23 isa n'iri kugenzura ikibuga. Abacanshuro bagera kuri 200 b'abanyaburayi bamwe bafite pasiporo za Romania bamanitse intwaro banafata indege bajya iwabo bava mu Rwanda. Abantu bagera ku 500 bahunze ingo zabo muri uku kwezi ko bemerwa na M23 isingira uburasirazuba bwa Kongo. Abagera kuri miliyoni 7 muri rusange bo nibo bamaze guta ibyabo. Hagati aho itangazamakuru rya leta ryemeje ko Perezida Felix Tshisekedi aditabiriye inama yagombaga kuganira na mugenzi we Paul Kagame w'u Rwanda kuri aya maji. Perezida Ruto wa Kenya yari yabatumiye abo bategetsi bombi uyu munsi kuganira ku ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu. Hamaze iminsi hari kandi igitutu mpuzamahanga cyo guhagarika imirwano by'ako kanya. Ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli biravuga ko Hamas yemeje ko Albert Yehud azaba ari mu bantu 8 bafashwe bugwate n'uwo mutwe bazarekurwa ejo kuwa 4. Byari byitezwe ko Hamas yari kurekura Madamu Yehud kuwa gatandatu w'icyumweru gishize. Imaze kwanga kumurekura, Isiraheli nayo yahise ibuza abanyapalestine gusubira mu majyaruguru ya Gaza. Kuva uyu mutwe rero wa Hamas wakwizeza ko ari muzima kandi afite ubuzima bwiza, Isiraheli yongeye kwemerera abanyapalestine babarirwa mu bihumbi magana kongera gusubira muri Gaza. Abandi bagore b'abanya-Isiraheli n'ab'ubwene gihugu bwa Thailand nabo bazabohorwa. Aya ni amakuru ya BBC.
ibihugu bitatu bitegetswe n'abasirikare Mali, Niger na Burkina Faso biri mu karere ka Sahel byivanye mu muryango w'ibihugu by'uburengerazuba bwa Afurika uzwi nka ECOWAS cyangwa CEDEAO kuwa gatatu w'iki cyumweru biri gutanga pasiporo nshya izahurirana no kuva muri uyu muryango. Abategetsi b'ibi bihugu bari mu muryango mushya bise Alliance of Sahel States batangaje ko iki cyemezo kiri mu nzira yo gukomeza imikoranire hagati yabyo. Inkuru ya Chris Ewoko muragezwaho na Yvette Kabatese. Izo nyandiko z'abajya mu mahanga zigomba gutangira gukoreshwa kuva uyu munsi zigasimbura iz'umuryango w'ubukungu w'akarere ka Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Ibyo bihugu bitatu byari bisanzwe bikoresha. Abantu barashishikarizwa kwiyandikisha kugira ngo babone ibyo byangombwa bishya, nubwo babwiwe ko ibyo bari basanganywe by'uwo muryango CEDEAO bizakomeza gukora kugeza birangije igihe byagenewe. Kuwa kabiri amagana y'abigaragambya bashigikiye abahiritse ubutegetsi muri Burkina Faso, Mali na Niger barahuye ngo bashigikire icyemezo cyo kwikura mu muryango w'ubukungu w'akarere ka Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Naho uyu muryango wemeza ko ibihugu byo mu karere ka Sahel bifite igihe cy'amezi 6, ni ukuvuga kugeza mu kwezi kwa karindwi, yo kwisubiraho mu gihe byaba bishaka kongera gusubira muri uwo muryango. BBC igiye gufunga imyanya y'akazi 130 mu ishami rya World Service nka kimwe mu nzira zo kugerageza kuzigama miliyoni 5 z'amadolari mu mwaka w'imari uzatangira mu kwezi kwa kane. Kabone nubwo habaye inkunga ya guverinoma yiyongereye kuri World Service, BBC iravuga ko icyugarijwe n'igihombo cy'amadolari miliyoni 400. Mu byemezo nk'ibi byabanje, BBC yatunze agatoki impamvu zirimo izamuka ry'ibiciro ku isi no gushaka gukomeza kugendera ku muvuduko w'iterambere ry'ikoranabuhanga. Minisitiri w'ubuzima muri Afurika y'Epfo yavuze ko icyemezo cya Donald Trump cyo guhagarika inkunga igenerwa amahanga kizashegesha akazi gakorwa n'igihugu mu kurwanya virusi itera sida ya HIV. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanga amafaranga agera kuri 1/5 cyakoreshwa muri gahunda yo kurwanya sida muri Afurika y'Epfo. Ariko itegeko teka ryashyizweho umukono na Perezida Donald Trump mu cyumweru gishize cyahagaritse inkunga ihabwa amahanga mu minsi 90. Iryo tegeko ryahagaritse inkunga rero ihabwa amahanga mu minsi 90. Ihagarikwa ry'aya mafaranga rishobora gutera abarwayi kubura imiti ikomeye ku buryo bwo gupfa no gukira. Afurika y'Epfo nicyo gihugu gifite umubare munini ku isi w'abanduye sida, aho abagera kuri miliyoni 5.5 bari muri gahunda yo guhabwa imiti irwanya ubukana. Robert arakoze. Prudence Sengiyumva ku yonca makuru BBC. Reka duhere muri Kongo, Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho igisagara ca Goma uyu munsi ciriwe gisa ni kirangwamwo ituze ugeranije n'iminsi iheze. Bamwe mu bahaba uyu munsi batinyutse kuja ahabona nubwo hari amasasu make yagiye arumvikana. Gusa umukuru w'ico gihugu Felix Tshisekedi byatangaje ko atari bwitabe inama y'i Nairobi muri Kenya kumuhuza na mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame mu kurondera gucuresha intambara. Iyo nama yari yatumwe ko na Perezida wa Kenya William Ruto nk'umukuru w'umuryango wa Afurika y'Ubuseruko ivyo bihugu vyombi birimwo. Ruto yavuze ko iyo nama aja kuyigirisha ku buhinga bwa none atawuyitavye imbona nkubone. Ivyo hamwe n'ayandi makuru y'uyu munsi aho muri Kongo tubibaze Premene ku Magenge ari Nairobi. Kuri wa gatatu nubwo bivugwa yuko hari amasasu yagiye yarumvikana rimwe na rimwe, igisagara ca Goma muri rusange carangwamwo agahengwe ugereranije n'intambara zari zihamaze iminsi. Hari abahaba babwiye BBC yuko inyuma y'iminsi 3 batava mu nzu uyu munsi batinyutse bakaja habona. Bivugwa ko umuhari w'abitwaje ibigwanisho M23 ubu ari ugenzura ibice hafi byose by'ico gisagara harimo n'ikibuga c'indege. Ku murwa mukuru wa Kongo Kinshasa naho nyene uyu munsi hari hatekanye nyuma y'imyerekano y'ejo, aho abayitavye bateye ibiro by'ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe hakononwa ibitari bike. Ivy'Ubufaransa, Kenya na Uganda nibyo vyababaye cyane. Kinshasa nyene ubushiranganje bwo kwivuna basi bwamenyesheje ko General Major Evariste Somo Kakule yagenywe kuba umukuru wa gisirikare w'intara ya Kivu ya ruguru, uwahahora General Major Peter Chirimwami yiciwe muri iyo ntambara ku ndwi iheze. Uwundi yagenywe ariko ku rwego rwa ONU nugiye gutwara ingabo z'iryo shirahamwe zifasha kugarukana amahoro muri Kongo, MONUSCO. Uwo nawe ni Lieutenant General Ulysse de Mesquita Gomes wo muri Brazil, akaba asubiriye Karl Diouf wo muri Senegal yari muri ico kibanza vy'imfata kibanza.
ariko ahanini uyu munsi amaso yiriwe hanze kandi ntubaracahanze inama yahamagajwe n'umukuru wa Kenya William Ruto mu nzira yo kurondera gucuresha intambara. Ariko umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi ntayitaba nk'uko bivugwa n'ibinyamakuru byo muri ico gihugu. Umukuru wa Kenya yari mu rugendo mu Misiri yavuze yuko iyo nama ayigirisha ku buhinga bwa none kuri uyu mugoroba, uruhande rw'u Rwanda rukaba rwavuze ko Perezida Paul Kagame ashobora kuyitaba. Impande zompi zari zabishishikarijwe n'umushikiranganje wa Amerika jeje imigenderanire Marco Rubio yabanje kuvugana na Perezida Tshisekedi. Ubu munsi naho umukuru w'u Rwanda amenyesha bicishije kuri X yahoze ari Twitter ko nawe bavuganye. Perezida Kagame yanditse ko baganiriye neza na Rubio, aho impande zompi zavuganye ko bikenewe ko intambara ihagarara mu buseruko bwa Kongo, hanyuma hagatorwa inyishu y'imizi y'ibibazo bihari. Pwimende ku magenge, BBC gahuza miryango, Nairobi. Arakoze Prime, tugume kuri iyo nkuru ariko tugifatiye hakurya y'urubibe. Abacancuro canke abacangero bava mu gihugu ca Romania bagwana ku ruhande rw'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo basubiye iwabo baciye mu Rwanda nyuma yaho igisirikare bafasha gitsindiwe urugamba mu muji wa Goma ku mupaka munini wa La Corniche. Kongo ihuriyeho n'u Rwanda. Abo bacancuro baciye burizwa imodoka za bisi zaciye zibatwara i Kigali aho bagomba gufatira indege. Biravugwa ko habayeho ibiganiro hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Romania kugira aba bagwanyi babashe gusubizwa iwabo. Umuhari M23 uheruka gutangaza ko wigaruriye umuji wa Goma, ubu niwo ugenzura imipaka ibiri ikora ku muji wa Rubavu uwo mu Rwanda. Reka ibindi tubibaze Jean-Claude Mwambutsa ari i Rubavu. Mu myambaro isanzwe idafite aho bagaragaza nk'abasirikare, abacancuro 288 bose bakomoka mu gihugu cya Romania nibo bakiriwe ku mupaka mukuru wa La Corniche uhuza u Rwanda na Kongo. Nta ntwaro bari bitwaje. Nyuma yo kugera ku butaka bw'u Rwanda bahise bicazwa hasi, hanyuma hakurikira ibikorwa byo kubasaka umwe ku wundi. Muri uku kubasaka hari abo nabonye bari bitwaje amadolari menshi cyane, cyakora bitoroshye kumenya ingano yayo. Bahise bayasubizwa n'abapolisi nyuma y'igikorwa cyo kubasaka. Bose bagaragaraga nk'abameze neza, uretse uwo nabonye wacumbagiraga ubona ko yagoye no kugenda. Sinashoboye kumenya impamvu y'ibi bikomere, cyakora abari aho bahurizaga ku kuba yaba yarakomerekeye mu mirwano. Berekeza mu biro by'abinjira n'abasohoka, bose batambukaga bihuta cyane basa n'abahunga amaso y'abantu bari aho ku mupaka. Abo nagerageje kuvugisha bose bampakaniye bazunguza umutwe cyangwa se bakigizayo akuma gafata amajwi nari nitwaje. Umurongo w'imodoka zari zibategereje wahise werekeza i Kigali aho bagomba guhagurukira basubira iwabo. Umuvugizi wungirije wa leta y'u Rwanda Haraye Mukurarinda yemeje ko habayeho imishyikirano hagati ya leta y'u Rwanda n'iya Romania kugira ngo boroherezwe urugendo, ngo nta kindi gihe giteganijwe ko bagomba kumara ku butaka bw'u Rwanda uretse ikingana no kuva mu mujyi wa Rubavu kugera mu mujyi wa Kigali. Ikiguzi cy'urugendo ndetse n'ibindi byagiye kuri aba bacanshuro ngo bigomba kwishyurwa na leta y'iwabo. Uretse aba bacanshuro, abakozi ba banki y'isi bagera kuri 40 n'imiryango yabo nabo bambukiye ku mupaka wa La Corniche bahunze umujyi wa Goma. Hambutse kandi n'abandi baturage basanzwe bakomoka muri Uganda, u Rwanda n'u Burundi bari barafatiriwe kubera intambara. Mu gihe aba bazaga mu Rwanda babisikanye n'abandi basubira iwabo nyuma y'agahe gato bari bamaze bahunze. Umukozi wo muri Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yemeje ko bamwe mu batahutse uyu munsi bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Rugerero batari bamazemo iminsi irenze 2. Cyakora nta mubare w'abambutse yashoboraga gutangaza ubwo twavuganaga. Hagati aho nta bisasu biremereye byinshi byumvikanye hafi y'umupaka w'u Rwanda nk'uko byari bimeze mu minsi 3 ishize. Ubwo twageraga ku mupaka wa La Corniche twashoboye kubona ko ugenzuwe n'abarwanyi ba M23 ndetse ni nabo baherekeje abacanshuro ubwo binjiraga mu Rwanda. Mu mujyi wa Rubavu ho ubuzima burasa n'ubwagarutse nk'uko bisanzwe, cyakora hari ibikorwa bimwe nk'iby'amabanki ndetse n'amazu y'ubucuruzi bitarongera gukingura. Jean-Claude Mwambutsa, BBC gahuza miryango mu mujyi wa Rubavu. Arakoze Jean-Claude Mwambutsa. Mwandanye no kudukurikirana muciye kuri Facebook, murondeye Facebook BBC gahuza Facebook, cyangwa mugaca ku rubuga rwacu kuri bbcgahuza.com. muratwumva muciye kuri Radio Humuriza FM aho ni mu Burundi, cyangwa Radio Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda.
tubandanirize mu Burundi. Abanyagihugu badandaza akaboga canke akanyama muri komine Bugendana mu ntara Gitega bavuga ko urudandaza rwabo ruriko rasubira inyuma kubera ibihe vy'ubutunzi bitifashe neza. Bemeza ko n'ifaranga ry'u Burundi ryasubiye inyuma bagereranije n'ishiringi rya Tanzania, ngo vyatumye batagishobora kuja kurangurira inka muri ico gihugu kibanyi nkuko babikora muri kahise. Basaba inzego z'igihugu kugira ico zikoze kugira iyo ngorane itorega umuti amazi atararenga inkombe. Mu buyobozi bwa Bugendana bamenyesha ko inyishu igoye kuboneka kubera ko zimwe mu mvo zibituma ngo zirengeye komine. Bugendana ni kamwe mu burere bw'igihugu bubaga inka nyinshi buri munsi, bugashorera inyama mu bisagara vya Gitega, Bujumbura na Ngozi hamwe n'ahandi. Gildas Yundimpundu yarishikiyeyo maze adutegurira inkuru ikurikira. Aha ni muri kimwe mu bibanza vy'Ibugendana bidandarizwamo akaboga impande y'ibarabara rikuru ryerekeza mu ntara ya Ngozi. Imipanga n'imbugita nivyo vyivugira. Bamwe bariko barabikarisha, abandi bagerageza guhondagura inyama z'amagufa. Nubwo uruja n'uruza biboneka ko ari rwinshi, abadandaza inyama bavuga ko ibintu vyifashe nabi. Emmanuel Niyonkuru niwe abaserukira. Inka zagiye zigabanuka mu minsi yahera twarashobora kubaga nk'inka nka 40 cyangwa 50 ku munsi kw'imbuga, mugabo twaca tuzishorera i Bujumbura. Mugabo ubu nkuno munsi twoba twabaze nk'inka 14. Uyu mugabo avuga ko igice kinini c'inka bahora bayanga bazirangurira muri Tanzania, ubu ngo ntibakijayo kubera baca bahomba. Ishiringi rya Tanzania ngo risigaye risumba cane ifaranga ry'u Burundi. Ni mu gihe mu myaka 3 iheze iry'u Burundi ari ryo ryari hejuru. Nka twahora mu minsi heze tugura imiliyoni 2.5 ubigeze ku miliyoni 3.5. Ico gihe ikiro c'inyama twagurisha ibihumbi 15, ubu tugeze ku bihumbi 27. Ikindi gituma inyama zidasohoka cane ngo nuko ibinyobwa vyishira hamwe Brarudi bitakiboneka neza. Kenshi abantu behereza mushikaki iyo bariko barasoma agacupa. Desire Atungimana n'umusore afise ubunywero n'igikoni. Mu gihe yabwubase ku mafaranga y'ingurane, avuga ko ikena ry'inzoga ririko riramusubiza inyuma. Muri make nta nzoga ndonka. Udonka igikoni gifise udafise inzoga ntikifungisona. Ingurane ndiko ndagira amahera acabura yo kwishura. Uno munsi sindiko ndadandaza. Ndafise amakwiziniye, amamikrone, ndafise ibikoresho vyinshi biri ngaho bibitse byinshi. Nubwo inzoga zitaboneka neza, bamwe bahitamwo gufungura akabaroshete konyene. Aha uwo tariko aranyaraguritsa kugira bihuta bagende bafunguye. Imbabura iteretse hanze kandi izuba ni ryinshi. Umwotsi wafashe isi nijoro, akamoto nako gahamagara n'abari hakurya. Aba banyagihugu nabo nyene bemeza ko ibiciro vyaduze. Nkaka haguza ngahe? Ibihumbi 2 byonyene. Niko kagugwa mu mwaka uheze? Oya, umwaka wahera nkaka kari igihumbi. None kawa kaduze kubera ndibaza ibiciro ubona bitera biduga uri kuraraba nk'ubu duca tubifata uko nyene neko totoheba gufungura. None twogira basaba inzego z'igihugu kugira ico zikoze kugira ibintu bisubire ku murongo. Saul Ntakarutimana umunyamabanga ntayigayezwa muri komine Bugendana avuga ko izo ngorane bazizi ariko ko zirengeye ubushobozi bwa komine. Yemeza ko n'ingingo itegeka aborozi kororera mu nzu yagize ingaruka. Kugabanuka kw'inka biribonekeza cyane. Turiko turavuga ngo turwanye itegeko mugabo kandi nibaza yuko karagabanije niburi muri komine yacu karagabanije urugero rw'inka zibagwa. Hano n'ikindi kibazo rega kindi citamwe kuja kuzirondera harakora n'agatoro. Hayi umuyangayanga gasanga ibyo byose byatumye atahashika n'ingoga kubera ako gatoro kabuze. Abahinga bavuga ko ingorane z'ubutunzi Uburundi burimwo ziterwa n'ikena ry'amafaranga y'agaciro. Mu ntumbero yo kuyagwiza, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yategetse ko hatangura ibikorwa byo gucukura ubutare mu burere bumwe bumwe ku murindu nyaruka. Arakoze Gildas Yundimpundu. Imbere yo kubandanya reka tuacishiteze go gato y'ivyo muzokumva mu runana gwejo.
mu kiganiro cyo kuri wa kane twabateguriye. Simbizi niba babibonye cyangwa batabibonye, gusa je rwose mpise mbona yuko nta morale ufite. Shase morale yavahe, upanze gahunda ugashyiramo n'amafaranga yawe bikarangira nta kintu ugezeho. None se byagenze gute kugira ngo muhure muganire mutandukane nta kantu umusobetse we? Sha rero Sorina, uriya muhungu banza ncyanye se cyara na murozi. Reka? None se ni sake ntibika? Ni 12:45 kuri BBC. Nejo rero nimuze mucikwe bunaho n'umwanya w'ibiganiro c'inkino mwateguriwe na Yves Bucyana. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda. Imikino y'igikombe cy'intwari ikipe ya Police FC yaraye isezereye Rayon Sport kuri za penalty nyuma yo kunganya igitego kimwe mu minota 90 y'umukino. Mbere y'uwo mukino APR FC yo yasezereye AS Kigali itsinze ibitego 2-0. Umukino wa nyuma uzahuza APR FC na Police FC ku munsi w'intwari kuwa gatandatu tariki ya mbere. Ku mugabane w'Uburayi kivugwa ni imikino y'igikombe cya Champions League. Imikino y'ijonjora iri burangira uyu munsi. Ikipe ya Manchester City irakira Club Brugge yo mu Bubiligi. City niyo ifite igikombe cya Champions League cya 2023, ariko ubu iri ku mwanya wa 25 mu mikino yahinduriwe uburyo bwo gukinwa muri uyu mwaka. Irasabwa gutsinda uwo mukino kugira ngo yizere kuba byibuze yazakina imikino yindi yo gukuranwamo playoff nk'amahirwe ya nyuma yo kubona itike yo gukomeza muri kimwe cya 16 cya Champions League. City yatsinze 2 gusa, inganya 2, itsindwa imikino 3. Amakipe kugeza ubu afite itike kimwe cya 16 ni Liverpool na Barcelona. Arsenal irakinira kwa Girona muri Espagne muri iri joro. Mu gihe Arsenal yatsinda yakwizera kubona itike itiriwe inyura mu mikino yo gukuranwamo ya playoff. Mu mupira w'amaguru kandi mu ikipe ya Manchester United rutahizamu wayo Marcus Rashford uyu munsi yashoboye gukora imyitozo hamwe n'ikipe ya mbere, mu gihe ikipe yitegura gukina imikino ya Europa League ku munsi w'ejo. Hashize iminsi umutoza w'ikipe Ruben Amorim atangaje ko aho gushyira Rashford ku ntebe y'abasimbura yashyiraho umutoza w'abanyezamu ufite imyaka 63 y'amavuko. Avuga ko Rashford adakora imyitozo neza nk'uko bikwiye. Uyu mukinnyi akaba amaze ibyumweru 6 atagaragara mu mikino ya Manchester United. Amakuru akavuga ko amaze igihe atanavugana n'umutoza Ruben Amorim, nubwo we avuga yuko nta kibazo bafitanye. Nsoreze muri tennis, Novak Djokovic yamaze gutangaza kwivana mu mikino ya Davis Cup kubera imvune. Ikipe y'igihugu cye cya Serbia izahura na Denmark kuri uyu wa gatanu. Uyu mukinnyi w'imyaka 37 umaze kwibikaho ibikombe 24 by'amarushanwa akomeye ya Grand Slam yazomerewe n'abafana mu mikino y'irushanwa rya Australia Open mu cyumweru gishize ubwo yavagamo imburagihe kubera imvune. Yagize amaze gutsindwa seti ya mbere na Alexander Zverev. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves bunaho n'umwanya w'ikiganiro c'abakenyezi. Mu kiganiro cy'uno munsi rero Yvette Kabatesi akabaganira n'umuntu asiga abakina amareresi canke filme. Iki ni kiganiro tubasubiriyemo. Mwiriho neza. Amandine Nzasanga Maria w'imyaka 28 akora umurimo wo gusiga abantu ngo base neza, bimwe bita makeup. Ariko umwihariko we irimo no gusiga abantu bakina muri za filime birimo ibijyanye n'ibisebe cyangwa se umuntu yabyimbye n'ibindi bikagaragara nkaho hari ukuri kandi atari ko biri. Aho akorera mu nzu yise SFX Makeup niho twamusanze atubwira iby'uwo murimo udasanzwe. Muri makeup harimo ibice bitandukanye. Twebwe ibyo dukora nyirizina tukora ubwo bwiza nyine cyangwa se ibyo birungo by'ubwiza byo gutunganya abantu mu maso, ukabona rwa twaduheri twagiye, ukabona twatuntu tw'amabara turimo twagiye,
bagasa neza bakagenda basa neza. Tukagira n'ikindi gice kiri cinematike kirimo makeup za art. Izo makeup za art ni umwihariko wundi wa muntu wakomeretse ufite ibisebe. Ibyo bisebe turabikora ku buryo bireba ukabona ni ibisebe bya nyabyo kandi bidahari. Ibyo nibyo dukora. Ibyo bintu biroroshye Amandi, bikorwa bite? Watwereka hano gatoya? Nakwereka nko muri ibi ngibi bya special effect bidasanzwe. Ibi bidasanzwe urabona nk'aya ngaya ni amaraso akomeye y'ikiremve, kambyite gutyo. Uyu muntu ayagushyizeho uhita ubona ari amaraso. Umuntu yakwikanga agize ngo niyo, ariko mu by'ukuri aya ni amaraso y'amakorano, nayo gukoresha nyine muri aka kazi kacu. Ubu se akoze mu ki? Ndabona base nkaho bikomeye mbikozeho. Aya ngaya tuyagura muri Amerika, hano mu Rwanda ntayahaba, ariko bikoze ku buryo bitagira ikintu bitwara umuntu. Wanayashyira ku rurimi ntagire icyo gutwara, bameze nka jini, katubyite nk'umutobe, ku buryo ubona n'abantu iyo bari gukina barwana kubona mu kanwa havemo amaraso, n'ayangaya bashyize mu kanwa. Bimwe by'umubiri nabyo by'umubiri kankwereke, ubona nk'aka ngaka, aka niko dukoresha turi gukora cya gisebe, tugasigaho ku buryo ubona koko ko ari umubiri. Bana nkaha ngaha nkasizeho hano gihita kibyimba, ndagasiga nk'amarange. Urumva nyine ni art, kuko ibisebe bitandukanye. Hari igisebe cyako kanya kiri kuva, hari ikimaze iminsi 3 cyashaje tagiye kubora, ugakora n'iki n'inkovu yacyo, biterwa n'igisebe ugiye gukora muri ako kanya. Ntabwo navuga ngo ni ibintu byoroshye, ibisaba kubyiga, ntabwo ari ibintu wahita uvuga ngo urabikora, kuko no kumenya bino bikoresho nabyo ni isomo. Ukwiga ukabimenya kugira ngo umenye ukuntu bikurikirana. Uzashaka iyo nkovu, uzashaka icyo gisebe, uzashaka ubushye, urumva byose biba bitandukanye. Uravuze uti bisaba kubyiga, rero wagiye mu ishuri urabyigira. Rero hano mu Rwanda ntabwo dufite ishuri ribyigisha, ariko nabyize ku mbuga nkoranyambaga. Ndicara ndeba amavideo, niga ibikoresho, ndabitumiza muri Amerika, biraza, naje ntangira kubikora. Nabitangiye muri 2020, ntangira no kubona akazi muri byo, biraguka. Byarabikoroheye kubyigisha? Ntabwo byari byoroshye kwiga ibintu rimwe na rimwe n'abantu batumva. Hari igihe nigeze kubyigiraho, ndabyibuka nsohoka mu rugo ntahanaguye icyo gisebe nari nikoreye ho, abantu gusa kujya bambwira ati wabaye Imana yangavuga ati mumbabare nibagiwe iki ni igisebe nikoreyeho. Mvuga ati bya bintu manza nabimenye. Nuko rero ubwo wahise utangira akazi, umaze imyaka navuga ngo 4 utangije. Noneho umaze gukorana n'abantu muri za filime zingana gute? Kuri nyinshi, maze gukora muri filime nyinshi zirenga 15. Ubwa mbere utangira gukora muri filime, ukoresha ubu buhanzi bwo gusiga budasanzwe, wahuye n'ingorane zimeze gute? Yari filime y'imirwano irimo ibisebe byinshi. Yari ishingiye kuri makeup wenda na costume, uburyo abantu bagaragara bambaye n'uburyo bagaragara mu maso n'ukuntu basa. Ni filime urumva niho hantu navuga ngo nigiye ikintu gikomeye, uko barambwiye ati umuntu mukubita ingumi bari kubikina ako kanya, niba bamukubise ingumi ahita agaragara agaruka yabyimbye ijisho. Ibyo nugomba kubikora ako kanya kandi ntubatinze. Urumva ni experience ya mbere ndi guhura nayo, guhita nkura amaraso, guhita nkura ibyo bintu. Icyo gihe nta n'umuntu wanari mfite uri kumfasha, ndi kubyifasha. Nakuye nyine isomo rikomeye ryo kwiga gukora. Yego, ntabwo ari ibintu twari tumenyereye mu Rwanda cyane, ariko umuntu ashobora kwibaza nk'umudame wabihisemo gute ibi bintu Amandine? Rero umwihariko wanjye nazanye ni uwo nguwo, uko nakoraga ibisebe abandi batabikora. Mpita ntangira kubona isoko muri aya mafilime, nzamuka gutyo abantu baramenya. Iyo niyo mpamvu nahise mpitamo gukora ibyo ngibyo nk'umugore. Navuga ni ibintu by'ibyikango niko nabyita. Abagore benshi batanatinyuka gukora, userebye no mu bindi bihugu usanga abagabo ari bo babikora cyane kubera biteye ubwoba. Urumva rero ku mugore ku ruhande rumwe ashobora kumva bigoye, kuko no gukora filime ntabwo byoroshye, kuko bisaba amajoro, bisaba kuzinduka cyane, rimwe na rimwe ukabizinduka utwite. Nka filime nakozemo bwa mbere nayikoze ntwite, byansaba kuzinduka saa 11 nkataha nka saa 4 z'ijoro. Nabyaye hashize icyumweru kimwe turangije kuyikora. Ni ugukora nyine nk'umusirikare, reka mbyite gutyo, ariko urabikora bikagenda. Akenshi biterwa n'imitekerereze yawe n'ubushobozi bwo kwihangana ugira, nibyo bituma akazi ubasha kugakora, cyane cyane uri umumama. Hanyuma rero ukunda kubona abahe bakiriya uretse ibyo bya filime? Abakiriya banje rero ni ingeri zose. Hari abamama baza n'abakobwa baza baje kwisiga ku by'ubwiza gusa, hari aba fashion bakunda iby'imideri bitewe n'ama fashion show yabaye, ariko hari n'abagabo. Noneho ntago bikiri iby'abadamu gusa, ahubwo n'abagabo basigaye bisiga makeup. Dukorana n'ibyamamare cyane cyane abahanzi bafite ama clip batandukanye. Amandine Nzasanga Maria ukora umwuga wo gusiga abantu cyane cyane muri za filime. Naha rero dusoreje, muramuke neza.
Urakoze Yvette Kabatesi kuri ico kiganiro. Mu gusozera ndabibutse ko umugwi M23 utangaza kuba ari ugenzura ibibanza bikuru vy'igisagara ca Goma muri Republika ya Demokrasi ya Kongo. Mu kabarera ari nyuma y'urugutsinda urugamba yagwana na gisirikare ca Kongo FRDC hamwe n'abafashe mu mugongo muri uwo muji wa Goma. Abo bafashe umugongo rero harimwo abacancuro bamuka mu gihugu ca Romania. Abo BBC kaba yabiboneye baja bukuru bibe baja mu Rwanda aho bariko baratahukanwa iwabo. N'amakuru yaragayikiwe na Mark Niyonkuru. Mubandanye mu kugira ibiganiro vyacu ku rubuga rwacu bbcgahuza.com.